Tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bonse rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze, kurikirana ikiganiro Tahura akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi, mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namugufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko nteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Ubuntu twarazwe n'abasokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose kuko dusangiye ubuntu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 23 gitugutu umwaka w'2023. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze muri kino kiganiro cacu Tahura akahise ubake ibirama, n'ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, I got you. Inyuma y'urukurikirane rw'ibiganiro vyagiye bigaruka ku vyaranze ugwimo rwo mu 1993, ahanini byatanguranye n'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'ubwicanyi bwamukurikiye. Bamwe mu badukurikira barasabye ko uno munsi twogaruka ku igandagurwa ry'incungu rya demokrasi hamwe n'ibisa n'ihonyabwoko ryamukurikiye. Turifashisha amajwi twagiye turabashikiriza mu biganiro bitandukanye. Abasi b'u Burundi bahagwa nka bigero baraje baduhishana ry'uburozi bugahura vuga cyane shamwa. Haraciye imyaka 30 nyakwigendera Melchior Ndadaye agandaguwe bunyamaswa. Inyuma yaho yari yitorewe n'abanyagihugu, igandagurwa ryiwe ryajanye kandi na bamwe mu banyepolitike bamufasha kurongora Uburundi. Mbega Melchior Ndadaye ubuzima bwiwe bwoba bwaranzwe niki? Kiki Daniel Ngendakumana aratubwira ku idonido y'ubuzima bwa Melchior Ndadaye. Ndadaye Melchior yavutse mu 1953 itariki 28 Ntwarante. Yavukiye ahitwa ku Murama muri komine Nyabihanga, ico gihari mu ntara ya Muramvya, uburi mu ntara ya Mwaro, ubisizo biri mu ntara ya Gitega. N'umuhungu mukuru mu bana 10 bavukana, bakavuka kuri Pio Ndadaye se wabo na Bandusha ubwenge Tereza mama wabo. Yapfuye yitavye Imana yarasanzwe yubakanye na Nini na Hazo Laurence, akaba barifise abana batatu, Geva, Tika na Libertas. Ndadaye Melchior yize amashuri y'intango mu Mbogora kuva mu 1960 gushika mu 1966, acaja kwiga kuri Ecole Normale y'Igitega kuva mu 1966 gushika mu 1972,
aho yaciye ahunga umugwimo wo 1972 ahungira mu gihugu cy'u Rwanda, aca yiga yabananije amashuri yo kuva 1972 gushika 1975 kuri Ecole Secondaire ya Groupe Scolaire y'I Butare. Yarabandanije yiga na kaminuza kuva 1975 gushika 1980 kuri Université Nationale y'u Rwanda muri faculté ya Sciences de l'Éducation. Yaragize n'indi formation mu 1987 kugera mu 1992 formation bancaire kuri ITB du Conservatoire des Arts et des Métiers yo mu Faransa. Nyakwigendera Melchior Ndadaye yari afise diplôme zibiri, imwe yari mu licencié agrégé muri Sciences de l'Éducation, akagira diplôme des études supérieures mu mabanki. Mwumva iby'ubuzima bwa politiki bwose babuvuze, ico twoshiramwo kindi nuko yapfunzwe, yarapfunzwe mu 1988 kuva ku itariki 24 z'ukwicumi gushika ku 28 z'ukwicumi afungiwe mu Rumonge, yirukanye ko atagikeneye kugataka k'intara ya Gitega. Ibyo yari yazize, ibyo yari yashikirije ku bijanye n'ivyabaye muri Ntega na Marangara, yari bishikirije itariki 23 z'ukwicumi 1988. Yindi migwi yagiye arabamwo bayivuze no kwabaye n'umugambwe bya politiki kuntu yabikurikiranije kuva muri ya mihari twavuga ari mu buhungiro gushika mu Burundi, gushika umugambwe Frodebu awushinge awubere n'umukuru wawo, ahavure agenwa ku itariki 18 z'ukwezi kwa kane mu 1993 kuwubera umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu, ayo yahavuye atsinda ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu, ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu mu 1993, ari mu nyuma arimikwa abo umukuru w'igihugu, yimitswe akaba umukuru w'igihugu, yahavuye acagandagurwa amaze iminsi ijana atwara igihugu ku 21 z'ukwa Gitugutu mu 1993. Ubu yaremejwe nk'incungu ya demokarasi ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi. Mu kazi gasanzwe yarakoze bitari bike, yarabaye umwigisha i Butare kuri Groupe Scolaire y'Isave, yabaye psychologue hamwe bita kwa Rujanti kuri Centre Neuropsychiatrique de Kamenge CNPK, yarabaye directeur w'amaprojet mu Makopeke, araba n'umuyobozi ashinzwe ibintu bijanye n'ingurane n'ibyo muri Meridian Bank. Hanyuma uko yaba mukuru w'igihugu kuva mu kwindi kugera mu kw'icumi mu 1993, nivyo yubatse ugwiwe mu itariki 7 z'ukwezi kw'indwi mu 1984. Yari umuntu yakunda gusoma cyane, yari umuntu yakunda gukina n'abana biwe mu gihe ari muhira, yari umuntu akunda sport n'akaziki. Abagendanye nawe bavuga ko atakunda kuba mu kabare. Yarakunda abantu cyane cyane abakene. Nibyo muri bike ivyo twashoboye gutohoza tukamenya. Melchior Ndadaye yagandaguwe haciye iminsi ijana atorewe kuba umukuru w'igihugu. Dr Rugambarara yarasanzwe ari muri politike ico gihe, araducira ku mayange uko ku matariki ya 20 na 21 Gitugutu byari byifashe mu Burundi igihe Melchior Ndadaye yagandagurwa. Aya matariki na matariki mabi mu gihugu cy'u Burundi, ibyabaye icyo gihe birababaje, kandi tugarutse muri uku kwezi kwa Gitugutu kutwibutsa amabi atari make ko tariki 13 nigandagurwa ya Rwagasore. Urazi icyo yamaze mu Burundi. Tariki 19 2021 hari muri 65 gushaka guhirika ingoma y'ubwami bwa mbere,
hagapfa abantu batari bake, abibusangana, ibukeye, cyane cyane n'abanyepolitike n'abasoda bari bateguye iyo kudeta. Tukaja dushiramo rero n'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye n'abamufasha. Icyo novuga ngaha kuri Gitugutu 1993 nuko aha nari maze kuja muri politike, twari kumwe n'abandi bagenzi twarashinze umugambwe inzu y'ijambo ry'abarundi, twarakoze muri ishirahamwe riharanira kuvugira agateka kazi na muntu n'igiteka. Ni ukuvuga ko bitari bike nza kuvuga ngaha ni ibyo niboneye, ibyo nakoze, n'ibindi rero ntabonye ariko nashoboye gutohoza. Ariko ahanini nza kuvuga ibyo nabonye, ibyo nakoze, kuko ibitari bike byaravuzwe ku igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye n'abafasha biwe. Abafasha tubibuke, tubibutsa amazina: Melchior Ndadaye bwa mbere, Poncien Karibwami, Bimazubute Jules yari cegera ca Poncien Karibwami mu nama nshingamateka, hari Richard Ndikumwami yatwara iperereza, hari Ndayikeza Juvenal, n'abandi. Abo nibo novuga bari bakomeye cyane muri Frodebu, n'aba guverineri batari bake, n'abo mu nama nshingamateka, n'abakurikiye mu nyuma ku ngwano yaciye yaduka hose mu gihugu cyose. Twovuga rero n'abatutsi insinzi bishwe bahorwa ngo nibo bishe umukuru w'igihugu, n'ubundi bubisha bwabaye abantu bigwanira. Haba icyo bita mu Gifaransa nk'ibyo nka guerre civile, abahutu ku batutsi. Rero aho iryo bara rishikiye, rero nari muhira muri icyo gihe, hari mu ijoro, tukumva amasasu avuga, ntitwari tuzi neza ibyo ari byo, abo twarikeka yuko hariko haraba kudeta. Mu gitondo rero kare hari umusoda yari n'umugenzi, Nzeyimana Dieudonné, yari umukoloneli, yaje muhira azanywe ijipe y'igisirikare, araza arandondera, ambwira ati turiko turarondera abakuru b'imigambwe, ati barajyaguye. Niwe yatanguye kumbwira ibyo ariko birashika. Imana Dieudonné nawe nyene yagiye kugandagurwa mu nyuma. Twadusumira n'amatohoza twagize, yoba yahowe ibyo nyene byariko biraba muri ico gihe, kuko yari mu bari ko baragira amatohoza ibyabaye, yarajejwe iperereza. Rero arambwira uko byifashe, ati kandi turiko turarondera abakuru b'imigambwe ngo baze bafashe kugira ngo ibi bintu bishobore guhagarara. Arambaza ati hari abandi
bakuru b'imigambwe wobuzi aho boba baba mbwira ko hariho bamwe nzi reka tugende tubarondere nabo aho abo twagiye kurondera ntitwabasanze muhiri wabo hama tuca tugenda muri etamajoro aho muri etamajoro twahashitse isaha imwe mu gitondo baratwinjiza rero haba bakorera inama twarabonye ko hariho n'abandi bari ngaho imbere yacu abo mu mugambo w'iprona tusanga rero n'abandi bakuru b'imigambwe barahari baratwinjiza rero aho bakorera inama baratubwira yuko abasoda bagumutse yuko bashaka yuko abakuru b'imigambwe bofasha muri ibi biriko biraba mama turabasaba tuti none ibyo bintu biriko biraba ko twebwe tutashobora kubishigikira uwo twumvise mwavuze ko n'aba perezida twoshobora kumubona baratuzanira François Ngeze aricara hamwe natwe kandi yari yaracambaye n'ipinjama mutwereka turabumvisha rero ko twebwe abanyamigambwe bari bahari bose bavuga ko imigambwe yari ihari mu bari kumwe na Frodebu muri leta umugambwe wari uhari wari uwa PL niko bamwe Kajetan niho yarari ariko abasigaye ntibari muri leta ya Ndadaye Melchior turabumvisha yuko ibyo tutoshobora kubishigikira nuko ahubwo abasoda bo bakwiye gusaba abo bagumutse yuko bosubiza ibigwanisho hasi hanyuma leta ihari igakomeza tuca turababwira yuko tugira tugende kugira inama hamwe dusohore n'urwandiko rujanye n'ivyo biriko biraba tuca turajana twese tugenda kwa Nzeyimana Joseph yari perezida wa RADES niho twandikiye communiqué yo kwiyamiriza iyo kudeta yahabaye tukanasaba yuko abari abakuru b'iyo leta boja ku murimo kugira ngo ibibi twari ko turumva ntibikomeze rero ibyo nivyo twakoze aho hanyuma turasubira kuri eta major dutwaye iryo kete jewe ndibuka yuko natwaye na constitution ibwirizwa shingiro dushitse muri eta major hari mu masaha ya saa 4 cyangwa saa 5 gutyo turabasaba rero tuti uko tubibona twifuza kumenya niba umukuru w'igihugu akiriho hanyuma baratubwira yuko yamaze gupfa bari bamaze kumwica muri ayo masaha muri icyo gihe rero naciye mfata constitution babwira nti twebwe twemera constitution kandi twemerwa na constitution mu gihe rero ibwirizwa shingiro bitakihari twe nta kazi tubona dufise ngaha mugabo nimba amwemera ibwirizwa shingiro hariho itegeko article ingingo yo muri ibwirizwa shingiro itwereka ingene ubuzima bw'igihugu bushobora gukomeza
n'iyo umukuru w'igihugu atakihari. Ariko aho ntitwari bwamenye neza yuko yaba uwari kumusubirira Conscient Karibwami, yaba n'uwa gatatu yari kumusubirira Bimazigute Jules, bose bari bagandaguwe. Aho ntitwari bwabimenye ko twe twababwira tuti dukurikize icyo amategeko atubwira. Tuca tuva ngaho rero tutaronse inyishu itomoye. Tumaze kusubira kubonana, hari novuga yuko hari ibyari ko biraba mu gihugu byari biteye ubwoba, ibyo twumva ku bwicanyi bwakomeye cyane, kandi ubwo bwicanyi bwerekeye kwica abatutsi, kuko mu ntango y'ibyabaye mu gihugu, nuko abari mu mugambwe Frodebu bafatanije n'abari mu mugambwe Paripehutu baciye basimbira ku batutsi babana, batangura kubica. Ibyo rero bimaze kudushikira, hari Musenyeri Ntamwana na Musenyeri Bududira bafashe initiative yo guhuza abari abatwara imigambwe, abatwara n'amashirahamwe ya société civile, kuko nabo nyene bari bagiye inyuma yacu muri etat major, nabo nyene bababwiye ico kimwe nuko badashobora gushigikira guhirika ubutegetsi. Baraduhamagaye duhurira hajya kuri Presse La Vigerie, turashinga umugwi wiswe Groupe d'association pour la paix et le secours, kuko muri iyo minsi novuga nk'itanu icyabaye nuko nta butegetsi namba bwariho mu gihugu. Abari muri leta ya Frodebu bahungiye nka bose abashoboye gukira mu nyubakwa y'abaserukira Ubufaransa, Ambassade de France, barahaguma. Abahora batwara igihugu muri Iprona, novuga President Buyoya, nawe yahungiye muri résidence y'ambassadeur des États-Unis. Abakuru ba Iprona nabo nka bose bahungiye mu nyubakwa ya Annonciature, muserukira Vatican i Burundi. Abasoda bobo nta na kimwe bashobora gukora. Abashoboye gukora nabagerageje gutabara mu ma province aho bari ubwicanyi bwakomeza buri bwinshi. Najewe noshobora kuvuga ko muri iyo minsi twari ko turakora ibyo byose, nta nkuru n'imwe twari dufise y'umuvyeyi wacu, uko ntiyari Bujumbura muri ico gihe, yari mu Rusengo ku itongo ryiwe. Iyi nkuru twagiye kuyironka haciye nk'iminsi 10 batubwira ko yoba akiriho, ko yababaye gose, yatemwe. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. Ndadaye amaze kugandagurwa, abarundi biyitirira ubwoko bw'abahutu baciye bisuka kuri bene wabo biyitirirwa ubwoko bw'abatutsi, baragandagura bunyamaswa bifashishije imipanga, udufuni n'imihoro, bahiga kwihorera ko intwari yabo yari igandaguwe
serukira abo bitirira ubwoko bw'abatutsi. Ivyo bifitanye isano niho nyabwoko nkuko tubisanga mu masezerano ya Arusha byarahekuye Uburundi haba imfuvyi n'abapfakazi nkuko tubibwirwa na bamwe mu barokotse ubwo bwicanyi bufitanye isano na genocide. Mufasoni Liliane Nindereye aratuganirira ubuzima bubi bubishe yabayemwo ico gihe nuko yabuze abiwe. 1993 jewe nari inkuzi nararibonye, ariko imbere ko ndababwira uwo munsi uko wagenze, kuko benshi barazi yuko vyatanguye itariki 21 z'ukwezi kw'icumi 1993. Ariko ndiko ndiyumvira imbere yaho hariho ibimenyetso bimwe bimwe aho naba vyerekana neza yuko ikintu cyo kwica hari mu migambi, kuko ndibuka imbere ya 1993 ko haragera igihe abantu babona ko bafite ubwoba cyane cyane mu muryango wanje, numva bavuga ngo baradutema, ariko sinamenya abadutema baribo. Abatemwa nivyo warumva ko ari twebwe, uko warabona ko abavyeyi ko baratwambika impuzu z'imbeho kugira turare mu ishamba, ariko ivyo ababanyi barahumurize bakavuga bati ni mugume mu mago yanyu. Ababanyi ndiko ndavuga n'ababanyi b'abahutu. Ico gihe ndibuka yuko atana kimwe caba, haraba ubwo bwoba ariko bigahera tukarara mu mazu. Ariko mu 1993 hamaze kuba ibintu byo kwiyamamaza, barabona yuko ababanyi bacu bafise imigenzo canke imvugo zidasanzwe, bavuga ivyo gususurutsa, bavuga ivyo inivo n'ugutwi. Ariko jewe numva umengo ni nk'indirimbo, ni nk'ivyivugo vy'umugambwe, kuko n'abayiproniste baravuga indirimbo nabo zo kuhayagiza umugambwe wabo. Ivyo ntawe vyatera ubwoba cane kiretse mu mitima y'abakuze. Mugabo rero umunsi w'itariki 21 hari kuwa kane niho byose rero nabibonye, aho umunsi wari umunsi usanzwe, tukavyuka tukaja ku mashure, abana nibo mvuga, abavyeyi nabo bakaja mu mirimo yo muhira. Tugeze ku ishure niho twasanga atabandi banyeshure bahari, ariko tuhahurira n'umunyeshure twigana wo mu bwoko bw'abahutu. Niwe yatubwiye ati mutahe, ati nta mashuri ahari, ati abansi b'igihugu bateye i Bujumbura. Ico gihe nari kumwe n'uwo tuvukana, ndi kumwe n'abana b'umuryango. Twese rero twihutiye kuja kwibwira abavyeyi yuko igihugu catewe, atana amashuri ahari. Abavyeyi rero barumvirije radio kugira ngo bumve ko hari kivugwa, ariko radio yaguma isuma. Muri uwo mwanya nyene niho ababanyi bacu baza baraza mu tugwi duto duto, ariko baza bafise ibigwanisho vyica, bakavuga yuko igihugu catewe kurya nyene wa munyeshuri yatubwira. Bahava bagenda haza abandi, ariko bakaza batekanye. Ariko abavyeyi barabaza ati none ati ko mufise ibigwanisho, bakavuga bati turiko tugerageza kugira ngo abo bansi bateye ntibashike no hagati mu gihugu. Ati n'ibiti twabiciye, ati n'ibiraro twabiciye. Ariko muri abo bantu bariko bacungera uwo mutekano nta muntu umwe mu muryango wanje yarimwo, barabo babanyi bacu b'abahutu. Amasaha uko yagenda niko babona ama groupe canke utugwi twiyongera, abava kure nabo nyene bamanuka kubona baza bagana muhiri wacu, ariko bose bakaza batekanye. Mu maso y'abavyeyi narabonamwo ko harimo ubwoba, ariko sinibaza ko mu mutima wabo babona ko hari ibintu byo gupfa birimwo, nabo bumva nk'abandi yuko igihugu catewe. Abagiteye nibo tutamenya. Ariko mu masaha ya 5 no twatangura kumva yuko batanguye gufata abantu bababoha, turanamenya n'amazina yabo. Niho rero twashwa baduka tukaja kuraba, tugasanga ahubwo bose abahutu bafise ibigwanisho. Aho twari twagiye kwibarabara rikuru, twe tuca tuju kwacu, nabo baguma kwabo, ubona umengo basa n'abariko baraturaba. Abo bantu bari bafunzwe bari abanyeshure bavuye, bari abanyeshure muri vacances bo muri université, baje kuramukanya mu miryango. Haheze akanya gato niho twabona umusitanteri w'ico gihe w'umuhutu ari kumwe na umusitanteri yahahora w'umututsi, baherekeranije baje kugomboza abo bantu bafunzwe, kuko harimo muri umunawe.
barashika aho turi abavyeyi barababaza ati turafise ubwoba ababanyi bacu bafise ibigwanisho Musitanteri w'Umutara arababwira ati nimutekane ati bijya bigwanisho byo kubakinga hanyuma bongera baragenda bavugana nabo bafise ibigwanisho ariko igitangaje nuko Musitanteri wacu w'Umuhutu mu kugaruka asubira inyuma kuri commune yaje wenyene w'Umututsi yamusize mu maboko yabo nyene baboshe abo ba mbere bagenda barabayobora babasubiza kuri commune Musitanteri yongeye kuducira abandi yatubwiye ati mutahe muhira atahubwo mugerageze mugume mu mago yanyu ati nihari ubahungabanya umutekano muze kumbwira ariko kuja kwimubwira ntivyari vyoroshe kuko aho twe twaba naho ibiro bikuru vya commune vyari biri hari ibirometero 6 amaze kwitubwira uko rero abantu b'umuryango wanje ni kuvuga kwa basogokuru uko bavukana bose twese twaciye duhurira mu rugo rumwe wasogokuru wanje iyo miryango yose baca baraza ariko nta biganiro nibuka bavuga atari uko twaciye tuja mu byo gutangura kurondera utwo tubagaburira kuko harimo abafise abana bato ndetse harimo n'umuvyeyi uko kuvyara nibuka ko mukuru wanje yaciye aja kuvoma ajanye na muvyara wanje abandi bana bakurikira abakozi kuragira urumva yuko twari tuzi nyene ko ari ibintu bisanzwe muri uwo mwanya nyene wo mu saa 5 Musitanteri akihava niho twumva induru nyinshi y'abantu baza bagana aho tuba baza bariririmba za ndirimbo nyene kwiniva n'ugutwi nyene induru nyinshi abantu twari kumwe nabo nabiruka baja mu vyumba abandi baja mu ikoni abandi bafata inzira ica mu kigo isohoka jewe rero umutima wanje naravuze ntireka nirukanke nje kwibwira Musitanteri naho hari kure naravuga ntireka nje gutabariza abantu nari nkubze nivyo niga mu mwaka w'indwi nari ntango umwaka w'indwi nirutse ngeze hepfo y'ugo nza mbona abana batatu b'umuryango bari nyuma yanje nabo baje barirukanka baza bararira sinarabajije ntimusize bimeze gute nihutira yuko tugenda kwibwira Musitanteri tugira tushike rero kuri commune niho twahura n'umuvyeyi ndamwibuka cyane atubaza ati mbega mugiye he tugiye kura Musitanteri tutararenza ko na kimwe ati hunga abantu ati muhunge ati batanguye kwica abantu twebwe rero twarabuze aho duhungira twarabuze inzira niho twaje tuja kuri paroisse tugezeho twasanze umupatiri w'Umututsi umufurera w'Umututsi bose babatwaye ariko abo tuhasanze b'Abahutu baradufata baratunyegeza tuhasangana n'undi mukobwa nawe hanyegeye ariko twari tumuzi tugumaho niho mwijoro twumva abantu baza bakoma induru bavuga ngo sohora izo nzoka sohora utwo twana tw'inzoka twatubonye igihe tuza ngaha babomora bakubita ariko Imana yarakinze uwo munsi abo bantu baratugwaniye ku buryo batunyegeje ntibatubona munsi wa 4 turashobora kuramuka munsi wa 5 buraca wa 5 rero bukeye niho batuvumbura baratwirukako dusubira inyuma tuja muhira abana bagenda baragwa kuko muri abana je twari kumwe harimo abana batoyi cyane imyaka 6 imyaka 8 subira inyuma ntora baguye tubandanya ariko inyuma yacu hari induru nyinshi ivuga ngo fata abo bana b'inzoka ariko ndibuka neza yuko hakurya abatubona harimo abantu bataza kudufata harimo abantu batabafashije turashobora kubandanya tugenda ariko ntitwigeze dushika muhira kuko hari undi muvyeyi yaduhamagaye ari mu rugo iwati nimuze ngaha tugiyeyo aca tubwira ati mbe mujahe kuri wanyu vyaraye biheze ati wanyu baraye barahaturira ati n'amazu nimurabe ko haraboneka duhagaze kuri uwo musozi ko arabona muhira tugumaho tugumye aho tuhasanga n'abandi benshi bahahungiye cyane cyane abana kuko ku munsi wa 4 niho bishe abagabo rero wari umunsi wa 5 hari abana b'abakobwa hari utwana tw'uduhungu twambitswe amakanzu dushikira muri abo natwe burira n'uwo muvyeyi aragerageza kuja kudusabira indaro kugira ngo atunge abana bakeyi ababanyi baranse baravuga ati abo bana ntaba twakira
dusubira inyuma tugumana nawe ijoro ryo kuwa gatanu turararana ndibuka yuko tutagira aho turyama twaguma twigamiranye ko twicaye muri salo abandi bari mu byumba abandi bari mu kuziko hanyuma wa gatandatu mu cagucagu niho twumva abantu babomora irembo baza barakoma induru nabo nyine bahonda ku muryango kugurura umwana wo kuri uwo muryango niwe yagiye kugurura tubona haje abantu benshi bafise amatoroshi bafise ivyuma vyo kwica nyine ubuhirimbu gita ibipanga baradusohora hanze badusohoye hanze baratumurika ubwo nibwo ari bwace neza batuma mu maso bavuga ati aba bo bageze ahagutse kuko urumva ko twe tutari ku mutumba w'iwacu batangara igituma tukiriho turababwira ati batugiriye ikigongo baravuga ati ikigongo ciki ko atamututsi dusiga hanyuma asaragenda badutwaye ku kino aho bicira abantu kuri commune ariko muri abo bantu harimo n'abana twigana mu ishure abana rero twigana mu ishure urabona ko bafise ubwoba mu maso baturaba yo hava bamwe bakavuga ati abana ntitubike ati none ko ari n'abakobwa yo hava nk'umuntu aravuga ati muzi yuko ndadaye bamwicanye n'umugore n'abana aho muvuga ngo tubasige abandi bagaca bashafura cyane bati nta numwe dusiga bakiri muri ma discussion niho naboneye bicushe umugore wa mbere bamwishe turibona twari twabaye nk'ibiti kuko urumva ku munsi wa kane turiko turiruka tutaryama tudatekanye wa gatandatu twari twarushe cyane baraza baraterana amajambo bavuga ati tubice abandi ati tubareke gushika nabo bavuga ati musubire inyuma mu gusubira inyuma kwacu rero ndibuka ko bavuze ngo turagiye guhamagara abatagira ikinya abatagira icyo batinya tuguma turindiriye nyine ko twari tumeze nk'intama zanyagiwe turindiriye abo bantu kugira ngo batwice abo bantu niho bashika rero bashitse jenza mbona umwe arankuye ati wowe vamo abandi barabatemagura harimwo abana tuvukana harimwo abo twahunganye harimwo abo twagendanye kuva ku wa kane umunsi wa gatandatu rero niho natandukanye n'abantu bose ca ntango urugendo rwaje nyine kuko nakurikiye uwo muntu anshikaniwe ngumana nawe n'umuryango wiwe ikintu kingana n'ukwezi aho hantu rero sinovuga ntari mfise ubuzima kuko nahise umubabaro mwinshi cyane wa mubabaro umuntu adashobora gusigura kuko hari igihe numva umengo sindiho undi mwanya nkumva umengo ndiho nari mfise agahinda kenshi mfise amaganya menshi kuko nari mu cumba kitabona ryari rya mbere ndaye ahantu jenyine ntazi umuntu n'umwe kandi nzi yuko abantu bose bakiriho ndahaguma ndindiriye gupfa bwira mvuga nti sindamuka guca mvuga nti sinirirwa ico cumba kitarimo imbaragasa kitarimo inda nyinshi numva umubiri wanje ibintu bindya udashobora kubibona kubera ko ntihabona sinashobora gusohoka uwo mugore wo muri urwo rugo sinigeze ndamubona n'umunsi n'umwe aza mu cumba kundaba nagumye aho uwo mugabo yazinduka agenda kwica avuyeyo mw'ijoro yarahaza mu cumba kandaba agasubira inyuma imisi iragenda iyindi iraza haragira n'igihe bambwira ati barahunze ndababaza nti none je turajana atoya bati wosohoka n'umuryango ukagera hanze wo gutema ndababwira nti rero ndababwira n'amakuru ntibugere je sindi umututsi kubera ko kuva ku wa kane numva izina mututsi kumva izina mututsi kwitwa umututsi cyo gihe cari igicumuro kibi ku buryo nifuza n'imbega mana yanje nta kintu cyumpindura je nkumva sindi umututsi kubera ntibugere je sindi umututsi rero kubera ko nino jewe si wacu je naje kuramukanya mvuye Bujumbura arambwira ati nimba rero utari umututsi sohoka unyegeje kubera iki arambwira nti ninyegeje nyene ko mbona ibintu bimeze nabi mugabo sindi umututsi arambwira ati ari twengera cyane arambwira ati
ureka ashaka kuntwenza ngo umututsi ngo amazuru yanyu barayabona ngo intoki zanyu ziraboneka ngo n'imbavu zose ngo ugiye hanze ntiwo tabana ngo ni waba wumva ari umuhutu hoci tugenda abantu hano ndumututsi atoki abansigaho ndagumaho wombaza uti wari giki naco nibuka wombaza uti wabayeho gute ntabyo nibuka wombaza uti wahamaze igihe kingana ntabyo nzi icyo nzi cyo nuko naronze ndasonza ku buryo mvuye gitanda ngo mpagarare narajugumira kumva amenyo ntakiri kuri jewe kumva amaguru ntagitena Ushkana haraza arambwira ati rero atuni kuntu bimeze ariko imisi yari yaramaze kuba myinshi bariko bararaba mu miryango hariho abantu banyegeje abatutsi ati kandi abagusangira hano ati natwebwe turapfa ati nico gituma rero numva no kwica kugira ngo umuryango wanje ntagice ubabwiza je gupfa numva ari ibindi bintu bishasha kandi numva ari ibintu vyiza wanashaka kuko naravuga nti abapfuye bo bararuhutse abapfuye bo ntabwo babafise abapfuye bo barasinziriye surtout barasinziriye ko je sinasinzira naguma ndindiriye kwaza umwanya wose kumva byari biruhisha cyane nkavuga nti yonyica ariko ndamusaba ntumva uze kunyica kaneza ndagusabye kuko imbugita umupanga icumu ubuhiri buriko imisumari numva ntashobora kubisupport nkamubwira nti ufata ubuhiri busanzwe abari bwo ubondera aratwenga cyane nambwira ati atuze abantu twahondeje ubuhiri banse gupfa bakabigira nk'inkuru kambwira ati mufise ubwoko bubi abatutsi muri babi ntacyo nishura ntarumigwa nyine ko bataha bavuye kwica niko wumva bariko baganirira hanze kuko ari urugo rurimo amazu menshi bavuga uwabagoye gupfa bavuga uwabagwanije bavuga uwaboroheye babigira inkuru batwenga nanje ndavyumva kandi bavuga nk'abandi abanzi bakavugamwo n'amazina y'abantu bihishe nyene amazina n'ubu ndacayumva mu bantu bahari imbere bafise n'ibibanza bitoroshe mu gihugu aho hantu ndahaguma gushika naho umuntu ambwira ati rero atirika usubiye iwanyu kuko ntiyigeze amenya ko jewe ndi uwo mu Rutegama yigeze amenya gato yabimenya ari kuvuga ati uyu muntu niyarokoka azotuvuga anabwira ngo wabe rugendo rugoye kugira mve aho hantu yaba gushika aho dufatira imodoka kubera deja nari faible cyane nta ntege n'ifite ariko narandaye agenda gushika naho ushaka kwibarabara aho dutegera imodoka iza bwanakeye kuko nabo bicanye bari bamaze gusohoka bari hanze bategereye kuko barategera kugira barabe akoba karinyegeje koba kashonje kagasohoka bari bafise iyo mipanga narababona ndaho hantu ninyegeje iyi modoka yaza mbona wa mugabo arinjiye baraklaxona ndinjira nanje babantu basigara batamari jewe rero urugendo rwanje rwaheze sinumenya itariki neza ariko ni mu 11 ngira ngo nko mu itariki 9 canke 10 byatanguye itariki 21 z'ukwezi kw'icumi umva rero kuva ico gihe rero nca ntangura ubundi buzima nyine bundi urumva yuko Imana yandokoye yego n'urugendo rwanje rwo bari nk'uko iyi muri ko murumviriza ni Remesha magazine birumvikana ko abaye ibihe bitari byiza mbega woba wari ufise imyaka ingahe numvise wavuze ko waba mu Rutegama nibyo uwo muntu mbega yakwakiriye yavuze wowe vamwo bariko baragandagura abandi bunyamwaswa mwari musanzwe muzinanye ni Imana yamunungitse byagenze gute kugira kurobanure muri abo bose jewe imyaka yari 14 uyo muntu jewe nari ndamuzi kubera ko ishuri aho nize primaire ni wabo byari byegeranye cyane ariko we ntiyigeze amenya igituma atamenye n'igiki jewe ari imyaka nagiye kwiga primaire Bujumbura ngiye kwiga Bujumbura
do retour nagarutse muhira muri uko kwezi kw'icenda amaguma aba mu kw'icumi nuvuga nayo maze imyaka 3 ntaba muhira nuvuga ko abantu benshi je ntibigeze bamenya jewe nari ndamuzi kuko yaba hafi y'ishure hari umuhungu ubona kuze je ariko we ntiyigeze amenya gushika ku munsi wa nyuma anshika niri Bujumbura ntiyigeze amenya ko ndimvukira yaho kuki none yoba yaragutabaye après maze gushikiwe yarambwiye ijambo arambwira ati rero wewe ati ndafise umugambi wo kuzogutwara muri Tanzania tukazombera umugore wa kane ko yarafise umugore n'abana yego ivyo yarabimbwiye ati nzogutwara muri Tanzania uzombera umugore yego ariko arambwira ati ndafise amakenga y'ingene nzokuja gukana ati kuko abasoda bene wanyu ntibazemera ko ndagutwara jewe nta kumubwira ngo ya kuko nta bukiriro ari bize naravuga nti wopfuma aja no muri yo Tanzania ngiraho hari amahoro usumba nga kuko muhira nta bantu bari basigaye abatwaye kumwe bari babishe bagitangura kugumuka bavuga ko vyaheriye Bujumbura naho ufise umundi muryango nta handi hantu na hamwe nabonera ubukiriro naravuga nti vyabaye mu gihugu cose abantu banje bose bapfuye ubisanzwe umuntu wenyene nabona yuko nsigaranye nabona ko ari uwe muntu yankuye mu bandi yego uhora ubimushimira kumbure aracariho sinzi yoba byibuka yuko hari umuntu yigeze afasha ico gihe kuko nanje ndazi 93 na 4 hari abantu badufashije nyene babanye nkabo nyene bo muri iyo miryango uyo muntu rero nsubiye gusigura gato kuri we uyo muntu ntiyari umunyagihugu asanzwe wa wundi yagize imbabazi n'impuhwe n'ikigongwe uyo muntu yari afise iyo ntego yiwe yo kuntwara yarishe abandi niko kazi yakora yari mu barongoye ahubwo bwo bwicanye kuko antwara twarahura n'abantu bafise ibigwanisho bagenzi we warabona yuko bamwubaha warabona yuko ijya avuze baryumviriza nukuvuga ngo iyo ari umunyagihugu asanzwe sinari ko batambukana intambwe zibiri icyo rero novuga kuri we muntu mu nyuma maze gukura naragerageje ndatuma abantu barandonderera uwo muryango kugira ngo ushobore gusubira kuvugana nabo nasanze uyo muntu atakihari ariko umugore wiwe jewe twaravuganye twaraganiriye kandi naramushimiye uko nshoboye inyuma y'ivyo bamwe mu barundi biyitirira ubwoko bw'abatutsi baciye nabo barengera kuri abo bandi mu ntumbero yo gukingira abiwabo bavuga ko igisoda cy'ubwoko bw'abatutsi caciye naco aho kubanguranya gitikiza inganda mu bitirirwa abahutu baragandagurwa nkuko twavyiganiwe n'umushinga ntaheruwi yarasanzwe ari mu bajejwe intwaro ivyo nabonye nuko vyangendeye aho nari mperereye nuko hari abahutu bakijije abatutsi mu zindi ntara nazo narumvise ko hari abahutu bagandaguye abatutsi abasirikare nabo barengera mu bahutu barabagandagura uko byangendeye mu mwaka w'1993 ni nk'uko abarundi batari bake vyabagendeye nkaba mbere nifatikanije n'abahuye n'amakuba mu bwicanyi bwahitanye abatutsi abahutu abatwa abaganwa n'abanyamahanga ababuze ababo n'ivyabo hakaba hari n'abakiri mu nkambi z'abateshejwe ivyabo n'izabo mu ntara zitandukanye z'igihugu n'abandi mbere bakiri mu buhungiro kuva mu 1993 abagandaguye umukuru w'igihugu incungu ya demokarasi Ndadaye Melchior
bataye igihugu mu kaga. Gushika uno munsi abarundi muri rusangi bakaba barakozwe ko n'iryo gandagurwa n'ingaruka zabwo mu buryo butandukanye. Nokongera ko mvuga nti abagandaguye Perezida Ndadaye Melchior banazimanganije inzego zose zamufasha kuyobora igihugu, haca habura n'umwe asigara ahumuriza igihugu n'abanyagihugu kiretse umushikiranganji wiwe wa mbere wenyene umupfasoni Sylvie Kinigi. Kubera ko wambajije hanini ivyerekeye aho nari mperereye, ikindi nuko inyuma y'igandagurwa rya Perezida Ndadaye Melchior hariho abahutu bamwe bamwe no kwita ko bayoboka ubutegetsi mu mwaka w'1996 baciye batangura gukoreshwa n'ubwo butegetsi mu gufungisha abahutu babagiriza ko bisha abatutsi. Jewe rero ndiye muri abo bafungishijwe n'abahutu. Icyo bariko baratwumviriza bomenya nuko mu rubanza nagirizwa n'abahutu batatu, icyo mu gifaransa bita témoin à charge. Nanje mu ruhande rw'iwanje nkaba nari mfise abatutsi barenga 100, icyo bita mu gifaransa témoin à décharge, bankura kwicaha. Umushikizamanza wa Repubulika yarafise dosiye yanje, yaciye andekura aramfungura, mugabo inyuma y'ikiringo kitari gito mfunzwe. Hanyuma ikindi sinoreka gutanga intahe ko hariho umututsi yankuye mu vyara vy'abasanze sheke, uwo nawe n'uwitwa Manisha Emile. Rero sinoreka kwemeza ntadidinganya ko hatica ubwoko, hica intwaro mbi. Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, so good, I got you. Igandagurwa ry'umuhisi umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye rikaba ryateje indiane zitagira uko zingana n'ubu zikiriko, kuko gushika uno munsi hakiri ubwicanyi hirya no hino, bamwe bitwaje ko bahekuwe bashaka kwihorera ubwicanyi bwo mu 1972 bwasubiye kunyugwa n'igandagurwa rya Ndadaye. Mu gusozera kino kiganiro, Dr Alphonse Rugambarara araduha umwihwezo ku igandagurwa rya Ndadaye n'insiguro ariha muri politike. Biroroshe gusigura uravye uko twabivuze kuva na kare, kuko ingwano ubuhoho nsigaye ndayita guerre civile yatanguye aho muri 1958 mu nama Haruwa yavuze ati hari ikibazo c'abahutu n'abatutsi ikigeze gihagarara gushika n'ubu. Rero cyarashoboye guhagarara aho Rwagasore yatsinda, ariko urazi yuko yamaze igihe gito cyane, hama abamusubiriye ntibashoboye gukomeza iyo ntumbero yari yashize imbere yo kuvugira abarundi bose. Rero naho nirukije ikibazo nabarije Ndadaye amaze gutorwa, nawe akishyura yuko azi neza yuko hakiri haba mu bahutu haba mu batutsi bagifise izo ntumbero nyene z'amoko. Ntivyatangaje rero ko agandagurwa kurya yagandaguwe,
ubwa mbere twarabivuze mu kiganiro giherutse, naravuze yuko abantu bo muri iprona bamwe cyane cyane Gerere baratabuye amakarata yabo yo gutora bavuga bati yatowe Kabuhutu. Ikindi naco twavuze nuko muri politike bashize imbere muri Frodebu ikibazo kijanye n'abahungutse bari bahunze muri 2022 muri 1988 abahungutse baje politike yatanguye yari yo kubasubiza mu matongo yabo, nayo nyene ntiyagenze neza kuko hari imiryango y'abatutsi itari mike yirukanye mu matongo ata bintu bitumbereye byashizwe mu ngiro, atari kuvuga ati nibavemwo ntibamenye ingene baronse ayo matongo n'ibindi. Ivyo rero byaratumye amashavu aduga, bica bizana rero ibyabaye muri itariki 21 Gitugutu, byatumye igihugu gisubira inyuma cyane kubera umukuru w'igihugu bamugandaguye. Iyo niyo nsiguro noshobora kuvuga, biracyari muri ya ntumbero y'ingwano yatanguye muri 60 n'ubu itarahera. Urakoze. Ego cyane muganga, urakoze kuri iyo kumbure n'incamake, kuko mu kiganiro gikurikira igice cya kabiri cya runo rukurikirane kwa bino biganiro bigaruka ku gwimo cyangwa ku makuba yabaye muri 1993 tuzokurikiza itogwa amatora yabaye muri 1993 igandagurwa ryandadaye hamwe nabo bari basanzwe bari kumwe. Ndabashimiye ko namwafashe akanya ko kutwigisha kandi kahise ku Burundi, kandi nizere ko no ku munsi wa mbere uzasizoba turi kumwe. Murakoze cyane. Iki kibazo cyo muri 1993 no kucicarira kuko birakwiye ko abarundi bamenya ibintu byavuye, insiguro yavyo, hanyuma tuzoheza tunarabe n'ingene abarundi bashoboye kugerageza kubivamwo, kuko navuze ko ari guerre civile, intambara ihari tutarashobora guheza neza. Hari byinshi bavyakozwe kugira ngo abantu basubire kuja hamwe, ariko koko twemere ko bikitugoye. Nico gituma twebwe twashimye gushira imbere ukuri, kugira abarundi batebe bumva yuko inzira y'ubwicanyi, inzira y'amacakubiri atana hamwe izoshobora kudushikana. Murakoze. Bakavantara kavamahanga, abansi b'u Burundi bahagwa nka bigero, baraje baduhishana ry'uburozi bugahura buga cyane shamwa bose rimwe, baratwasamitse baturamiza ibinyoma, baraducurika baratuzimiza tubimpensa, batwambuye akaranga k'umurundi, baturema gushasha mu ishusho bipfuza, barambuye abarundi jambo baduta mu kaga, tubura abarongozi bijunja n'ijambo, nk'umugano atari umugani, imfura y'u Burundi. Ndabashimiye mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro. Ndabibutse ko bino biganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mu bisanga kuri West 3 akaburungu itorero akaburungu org, no ku mbuga ngurukana bumenyi z'itorero Burundi, Facebook na YouTube itorero Burundi. Ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro. Yves yari mu buhinga bw'ivyuma arakenuye, nayo Frank Ndizeye nariko ndakibashikiriza. Ndabikebanuye naho gutaha. Tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana, vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki?
byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bose rimwe. kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko byagenze, kurikirana ikiganiro Tahura Akahise, wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi, mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura Kahise, wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namugufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko nteze intambara iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Magazine.